ukuri kose ndagufitiye iganuke kuri uno munsi. Yesu arakubona. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe akanya keza Imana inyongeye kongera gukorana n'ishengero ryayo. Nitwa Nzeyimana Renova, mvuye mu Bubiligi, niho dukorera ibikorwa by'Imana. Turi kumwe n'abandi musanzwe muzi, ariko umukozi w'Imana turongoye ni Pasiteri Mana Irankunda Lazaro, ngira ngo benshi muramuzi. Mbega intasho rero bandungikanye riri mu Bikorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 58, ibice 15 ku murongo wa 58. Reka tuyasome n'aya majambo y'Imana bandungikanye. Bavuga ngo, nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko uburuhe bwanyu atari ubwo ubusa mu mwami. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya nishasha ahandi bavuga ngo ubutame. Rero n'aya majambo y'Imana baduhaye kugira ngo tubahe babankuraja kandi duterana intoge kugira ngo turushirize gukorera Imana, kuko tuzi yuko nta numwe yakoreye Imana ngo Imana iheve imwibagira, kandi mwijuru turafise yimpera. Imana ishimwe cyane. Cyane cyane iyo niyo ikomeye. Rero nagomba dusangire ijambo ry'Imana Imana yashize mu mutima wanje. Ni mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, ibice 3. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, turasoma gushika ku wa 6. Yesu akiza umuntu anyunyutse ukuboko, yongera kwinjira mu isinagogi, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko. Baramugenza ngo barabe ko amukiza ku isabato ngo bamurege. Abarira uwo muntu anyunyutse ukuboko ati, va hasi uhagarare hagati. Arababaza ati, mbega ivyemerwa ni ugukora ibyiza ku isabato canke ni ugukora ibibi, gukiza umuntu canke kumwica? Barihorera. Aberaguzamwo amaso aratse, ababazwa nuko imitima yabo ikomantaye. Abarira uwo muntu ati, gorora ukuboko kwawe. Arakugorora kurakira. Abafarisayo barasohoka baja hamwe n'abantu ba Herodi, baca bamugira inama ngo babone ingene bomwica. Ni inkuru nagomba ko dusangira. Aya majambo y'Imana dusomye, turabona yuko Yesu Kristo ari umukunzi w'abantu. Yesu Kristo aragukunda. Yesu Kristo arankunda. Yesu Kristo namwe arabakunda. Yesu Kristo arabakunda. Hari ku isabato, ku isabato yinjiye mu rusengero, ahasanga umuntu, kandi uyo muntu Bibiliya nk'uko tutubwiye yaranyunyutse ukuboko. Singomba yuko turaba muri
ubu butumwa nk'uko bwanditswe na Luka ku murongo wa 6 ibice 6 nyene, boho bavuga ngo yaranyunyutse ukuboko kw'iburyo. Hanyuma kuri uyo munsi w'isabato niho bakorana. Twobifata ko nk'uku dukoranye kuri uyu munsi w'Imana. Yesu rero arinjira. Imana ishimwe cyane. Hariho indirimbo nakunze, ariko nazikunze zose, ariko nasanze ijanye na buno butumwa. Yesu ari hano, Yesu ari hamwe natwe, Yesu kandi aracakora, Yesu arafise ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ari hano kandi Yesu afise ubushobozi. Uko yararejo nuno munsi niko akiri, aracariko arakora mu ishengero ryayo. Yesu ashimwe cyane. Ku munsi w'isabato hariho umuntu. Bibiliya nimba mwasomye neza nkanje, nitubwira uyo muntu izina ryiwe, nitubwira uyo muntu ko yari muremure canke yari mugufi, nitubwira ko yari yubatse canke atubatse, ntiyatubwiye kandi ko ari umugore canke ko ari umugabo, ntiyatubwiye na nationalite yiwe haba namba. Ariko Yesu Kristo aramubona. Haleluya. Ukuri kose ndagufitiye iganuke kuri uno munsi. Yesu arakubona. Yesu arababona abakozi b'Imana. Ndabafitiye iganuke. Haleluya. Imana iratuzi, Imana iradukunda, Imana iratwitaho. Abafarisayo nk'uko twabisomye ngaha naba bariko bararaba bati turabe, kuko uko byari bimeze ku isabato ntacu umuntu yashobora gukora. Bati turabe rero uko uno munsi uko Yesu Kristo afise uburyo bwinshi bwo gukora. Hari abo yakorako, hari aho yavurunga udushanga akakiza. Bati tumurabe rero duce turabaho tumufatira. Ngaha rero aramubona, yongera kwinjira mu isinagoge. Hari umuntu anyunyutse ukuboko. Reka murabe naho navuze ko ntayabona ntayaraba muri Luka ibice 6 ku murongo wa 6 nyene. Ku yindi sabato yinjira mu isinagogi arigisha, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko kw'iburyo. Luka kuko yari umuntu w'umunyabwenge, bavuga yuko yoba yari n'umuganga akomeye, aca arabishirako aravuga ati ukuboko kw'iburyo. Uku kuboko kw'iburyo hari ikintu bisigura. Mu Bisirayeli carazira yuko umuntu yoshobora kurisha ukuboko kwe bubamfu, ariko cane cane n'unyunyutse babona yuko ari umuntu w'ikivume. Byari vyemewe yuko ashobora kuza mu isinagogi, ariko ntiyashobora kugenda mu ngoro y'Imana. Ufise rero ubuhigwe ko kuri mu ngoro y'Imana. Imana ishimwe cyane. Wagize neza kuko watoye kuza mu ngoro y'Imana, kuko mu ngoro y'Imana niho umuntu ashobora kuronkera umugisha. Uyu nawe naho bitari vyemewe yuko ashobora kuza, kuko yari nk'ikivume mu ngoro y'Imana, ntivyari vyemewe, ariko araza mu isinagoge. La difference cyangwa itandukaniro nuko mu isinagoge bahafata nk'ahantu bashobora gusomera ivyagezwe. Mu isinagogi bagashobora kuhahurira n'abafise ibibazo bakabitorera inyishu, ariko mu ngoro
y'Imana hari ahantu hera hari vyera. Umuntu kugira ngo ashobore kwinjira hari ibyo yategezwa gukora kwiyeza. Ntagiye kure kuri uyu muntu yari afise iki kibazo, anyunyutse ukuboko, kandi ukuboko kw'iburyo, ukuboko yategerezwa kugira ante gukoresha kugira ngo afungure, ukuboko kandi yashobora gukoresha utuntu twiwe kugira ngo ashobore kwikenura. Yari afise ikibazo. Yesu rero arabona ko afise ikibazo, acamugirira impuhwe. Yesu aragufitiye impuhwe. Nawe we naho wowe uri hariya kure, Yesu arakubona kandi aragufitiye impuhwe. Uno munsi yazindukanywe no kugira ngo akugirire neza. Nta na kimwe gishobora kumutangira. Yesu Kristo arifuza kugira ngo ivyo bintu vyoba binyunyutse mu bugingo bwawe. Urashobora kuba kuri uno munsi muri kino gitondo hariho ingabire z'Imana zimaze kunyunyuka. Urashobora muri kino gitondo yuko mu mutima wawe wumva hamaze kuma. Urukundo waho rukunda Imana ukumva gumye. Amaboko yahora akorera Imana akaba yamaze kunyunyuka. Ariko kuri uno munsi ivyizigiro vyawe birashobora kandi kuba vyumye, kubera ufise ingwara ikumaze kw'igihe kirekire. Ariko ndagufitiye iganuke, Yesu Kristo aracakora. Yesu Kristo arafise inkomezi, kandi inkomezi ziwe nta bariyere n'imwe ishobora kuyihagarika. Ngaha rero aba bafarisayo, aba banyabwenge b'ivyanditswe bati ni kw'isabato turabe naho yogira impuhwe icaza gukora. Ngaha rero dusomye tugumye ngaha muri Luka ibice 6 ku murongo w'indwi. Abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abafarisayo baramugenza ngo barabe ko akiza kw'isabato, ngo baronke ingene bomurega. Ku murongo w'8, nawe amenya ivyo biyumvira, abarira uwo muntu anyunyutse ukuboko ati va hasi. Duhagaze gatoya ku murongo w'8. Yesu Kristo ngaho nawe amenya ivyo biyumvira. Nagomba uhace kwa karongo. Yesu Kristo aramenya ivyo biyumvira batarinze kubivuga. Aramenya ko bariko baravuga bati reka turabe icaza gukora. Aramenya yuko bamurindiriye. Muri igitabo ca Yobu ibice 34, Yobu ibice 34 ku murongo wa 21. Tusome uyu murongo. Kuko inyonga zayo ziri ku nzira z'umuntu, kandi yitegereza urugendo rwiwe rwose. Yesu Kristo aramenya ibiri mu mutima w'umuntu. Yesu Kristo aramenya ivyo abantu bariko bariyumvira. Abafarisayo, abanyabwenge b'ivyanditswe, iri jambo ry'Imana naryo dusomye turabona yuko Imana
kandi inyonga zayo ziri ku nzira z'umuntu wese, akamenya ibyo yiyumvira, akamenya n'ingendo ziwe zose, ariko nta kindi aba yifuza kugira ngo agukize. Imana ishimwe cyane. Abakurindiriye kugira ngo akugirire neza, n'aba bafarisayo yagomba kugira ngo abagirire neza. Hanyuma nico gituma yaciye abwira umuntu yaranyunyutse ukuboko, aramubwira ati va hasi uhagarare bakubone, kuko ta kintu gishobora kubuza Yesu Kristo gukora icamuzindukanye. Uno munsi yazindukanye kugira ngo akugirire neza. Uno munsi yazindukanywe kugira ngo aguhe umugisha. Uno munsi yazindukanywe kugira ngo akureho ivyo byose byagenda bikubuza kugenda utera imbere, waramaze kugira ukwihebura mu mutima wawe. Yesu arazi ibikugoye, Yesu arazi ibikuruhije, ariko umwemerere uve hasi. Yesu ashimwe cyane. Aca aramubwira ati va hasi. Nimba twakurikiranye uyo muntu mu Bisirayeli anyunyutse ukuboko, yari umuntu k'ikivume, yari nk'umuntu atemewe. Iyo anyunyutsa bavuga bati vyoba vyavuye ngira nko ku bicumuro by'abavyeyi cyangwa ibicumuro vyiwe, babibona yuko ngo coba ari nk'igihano c'Imana. Ariko Yesu Kristo yaraje kugira ngo abihindure. Yesu ashimwe cyane. Nuno munsi hari ivyo ayifuza guhindura mu bugingo bwawe, hari ivyo yifuza guhindura mu bugingo bwacu. Aramenya rero ivyo biyumviriye, aca aramubwira ati va hasi. Muri ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 2, dusome ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 25. Yohana ibice 2 24, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 2 ku murongo wa 24. Ariko Yesu we ntiyabishimira, kuko yarazi abantu bose. Ntiyakenera ko hogira uwushingira intahe ivy'umuntu, kuko ubwiwe yari azi ibiri mu muntu. Nico gituma yaciye amuvuga ati va hasi. Yarazi ivyo bariko bariyumvira, yarazi ibiri mu muntu. Ntiyarakeneye yuko hagira umuntu amubwira ico yokora. Yesu Kristo ntawo yorinda kugisha inama, naho woba uno munsi ufise ubutumwa, naho yoba ari umuganga akomeye akakubwira ati vyaraheze ku ngwara yawe, nta nyishu, ntawarinda kugisha inama Yesu kugira ngo agukize, akugirire neza. Yesu arabizi kandi arakuzi, kandi yifuza kugira ngo akugirire neza. Acabwira rero uyo muntu ngo va hasi. Amaze kuva hasi aramubwira ati uhagarare hagati. Ava hasi arahagarara. Yesu rero ku murongo w'9 niho twasubiye muri Luka ibice 6. Yesu Kristo arababwira ati ndababaze, mbega ivyemegwa ni ugukora ibyiza ku isabato canke ni ugukora ibibi, gukiza umuntu canke kumwica? Aberaguzamwo amaso bose, aramubarira ati ramvura ukuboko kwawe. Arabigira, ukuboko kwiwe kurakira. Imana ishimwe cyane.
amenye ibyo bariko bariyumvira, aramenya yuko bariko baramugeza. Yesu Kristo rero acagomba kubikorera habona, ntiyamukorako. Nimba twabisomye neza ukuntu yabikoze, yamubwiye ati va hasi uhagarare hagati bakubone. Arava hasi arahagarara. Amaze guhagarara aca arababaza ati mbega ku isabato biremerwa yuko umuntu bamugirira neza bomukiza canke vyemerwa yuko bomwica? Mu majambo y'Imana twasomye ngaha mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, bavuga yuko barihoreye, baranumye, naco bishuye. Ariko Yesu Kristo kuri uno munsi, muri kino gitondo, nusubira inyuma ataco muvuganye, nusubira inyuma ukinumye, nube waje nk'umurorerezi. Ariko Yesu Kristo ijambo ry'Imana haba mu ndirimbo uko twagiye twumva ririko riravuga n'umuntu wese kugira ngo uvuge ikibazo cawe, uvuge ingorane yawe, kandi usubira inyuma uronse umuti. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe barinumira, ntaco bamwishura, baca bagenda uko ataco baronse. Ariko uyu yari afise ukuboko kunyunyutse. Imana ishimwe cyane ko we watahotse atihojeje, ariko amubariye ati va hasi, aca arava hasi, ati hagarara, aca arahagarara. Mbega Yesu Kristo uramwemerera iyo avuganye nawe, canke nucumva n'ijwi ryiwe? Ariko kuri uno munsi aragomba ngo uve hasi, ntugume wicaye, ariko va hasi uhagarare, hanyuma wumve ico akubwira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mbega turacafise amatwi y'ukumva uyu Yesu Kristo ariko aravuga, avugana n'ishengero ryiwe acishije mu ijambo ryiwe. Aramubarira ati va hasi uhagarare. Uyu muntu yarazi nawe nyene ivyagezwe, yarazi ko kizira gukiza ku munsi w'isabato, ntiyatinya amaso y'abantu, ariko aca arava hasi kuko yumvise ijwi rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifurije ko amatwi yawe aba amatwi yumva iri jwi rya Yesu Kristo ririko riravuga. Ndakwifurije ko mu mutima wawe wowe umutima wumvira iyo Yesu Kristo ariko arahamagara. Imana iguha umugisha. Aca aramubwira ati va hasi, aca arava hasi, aca arahagarara. Yesu Kristo arababaza ati none mwebwe biremerwa kuri mwebwe? Aba bafarisayo nk'uko twabisomye ngo baca barihorera, barahora, ntaco bishura. Ariko uyu yaranyunyutse ukuboko, aca arava hasi. Amaze kuva hasi, Yesu Kristo kuko yamubonye mu mutima, abona ko yizeye, aca aramubwira iri jambo. Amaze kuberaguzamwo amaso bose, ku murongo wa 10 niko twasomye, aberaguzamwo amaso bose, arababwira, ariko arabaraba kugira ngo rabe ntihagire abasinzira. Mbega hariho abasinziriye? Arabaraba. Yesu Kristo ariko arabaraba kugira ngo arabe yuko bariko baraba ikintu agira akore. Ati nimundabe, nta vyagezwe uno munsi ndengako. Imana ishimwe cyane. Ndaba Yesu Kristo afise uburyo bwinshi bwo gutabara abantu biwe.
Yesu Kristo afise inzira nyinshi ashobora gucamwo kugira ngo akugirire neza. Araraba bose, aramuhagarika ati va hasi, arahagarara, aca aramubwira ikintu, ukuboko kwawe wahera ugenda kuri mw'ikoti unyegeje, kunyegurure, kunyegurure. Ni igitondo ciza kuri wewe. Haleluya. Ivyumye, ingabire zitagikora, hahandi ivyizigiro vyawe vyagiye, ingwara yari kurembeje, umutwaro wari ufise, ivyo uno munsi vyunyunyutse, ni Yesu Kristo afise ubushobozi kandi ari ngaha ariko arakubwira, ramvura, ramvura ukuboko, ramvura ukuboko kwawe. Aragomba agusubizemwo inkomezi, aragomba uno munsi intege nke wahora ugenderamwo, ivyaha vyakunaniye, ubumuga bwo mu buryo bw'imwe, mu bumuga bwo mu buryo bw'umubiri, uno munsi umwami w'abami nihari, aragomba kukugirira neza, ariko arifuza yuko ugira intambuko. Haguruka, va hasi, va hasi, wumvire ijwi ry'Imana, hanyuma akugirire neza. Aca arava hasi, arahagarara ntiyatinya. Iryo jwi ririko riratuma ukekeranya, utinya, rivuga ngo niko vyamye, ariko nawe nyene ntiryari ubwa mbere yinjira mw'isinagogi. Nawe birashoboka ko atari rya mbere, wowe umaze igihe kirekire, imyaka myinshi winjira, ariko kino gitondo ni igitondo cawe. Yesu Kristo aragomba ngo bisokorore vyose, ivyari vyarakunaniye, ivyari vyarakuboshe, aho ubumuga bwawe bwari buri. Yesu Kristo uno munsi aragufitiye iganuke ryiza, ramvura ukuboko kwawe, mwereke, ntihagire na kimwe unyegeza. Nta kindi camuzanye, yazanywe no gukiza, yazanywe no kurokora, kandi nuno munsi niko akiri ngaha. Amaze kuramvura ukuboko kwiwe, niko twasomye ijambo ry'Imana ku murongo wa 10. Aberaguzamo amaso bose, aramubarira ati ramvura ukuboko kwawe, arabigira. Mwabibonye? Arabikora, ukuboko kwiwe kurakira. Sinzi icatumye uno munsi uri hano, ko vyoba ari akamenyere kawe, kandi kuza mu ngoro y'Imana naho ko barakamenyere ni vyiza cane, wagize neza. Ariko nagomba kuri uno mugoro, muri kano kanya, muri kino gitondo, ntibibe kamenyere kumva ijambo ry'Imana, ariko uno munsi ugende ufise iyi ngabire y'Imana, kuko nta kindi camuzanye. Yesu Kristo icamuzanye, yazanywe no gukiza no kurokora icari carazimiye, kandi yazanywe no kugira ngo atabara, yazanywe no gusangangura ibikorwa vya wa mugwanizi. Nuno munsi ariteguye kugira ngo asangangure, akureho ivyo vyose uno munsi vyari vyaranyunyutse mu bugingo bwawe. Ivyo vyose uno munsi vyari bimeze nk'imitwaro, ivyo vyose uno munsi vyari vyarananiranye, naho abaganga bakomeye baba barakubwiye ati ntibishoboka.
Yesu Kristo umuganga mukuru, Yesu Kristo avura imitima, Yesu Kristo avura imibiri. Uno munsi niwe akubwira ati erekana ikibazo cyawe aho kiri. Imbere yuko dusenga Imana nagomba dusangire iyo mirongo migufiya duce turangiza muri Zaburi ya 94 nimba twabonye umurongo wa 17 dusome ijambo ry'Imana. Iyo Uhoraho ataba umutabazi wanje, ubuzima bwanje buba bwaciye bugerera ahantu hagacerere. Nkivuga nti ikirenge canje kiranyereye, imbabazi zawe Uhoraho zarandamiye. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo arifuza kukuramira kuri uno munsi. Twavuze ngo ni umukunzi wacu, n'umutabazi wacu, nta kindi camuzanye. Arifuza kugira ngo naho woba waranyereye, naho byoba byarakugoye, naho uno munsi wowe wibaza ngo uri kuraja kure, naho woba wararonse amajambo aguca ivutu, uno munsi Yesu Kristo aragomba kugira ngo akuramire. None tugiye gusenga Imana, ariko imbere yuko dusenga Imana, mbega mu bugingo bwawe nta kintu cumye, uno munsi nta kintu coba kinyunyutse mu bugingo bwawe, nta caha uno munsi coba kikuremereye. Tugiye gusenga Imana, ariko imbere yuko dusenga Imana utangure wiyumvire mu bugingo bwawe nta kintu uno munsi ugomba kugira ngo wereke Yesu Kristo. Aramubwira ati hagarara. Yesu Kristo arifuza yuko akugirira neza mu bugingo bwawe, arifuza yuko utotahara mu bugingo bwawe, arifuza yuko akongerereza inkomezi kandi akakuzana mu ngoro y'Imana kugira ngo ubumuga bwawe buhave, ivyakubuza kwegera. Uyu no munsi ni umunsi mwiza aho twegera intebe canke twegera ahantu hera, aho dushobora kwegera isangira ryera ritwibutsa yuko umunsi umwe tuzosangira n'umwami wacu abamwiteze. Ariko abashobora kwegera n'ababemera kwezwa n'aya maraso ya Yesu Kristo, n'ababemera kugira ngo bamwemerere. Ibi vyabagoye bakemera bagahagarara, bakamwemereka ubumuga bwabo aho buri, bakamwereka icaha catumye amugara, bakamwereka n'ibibaruhije kugira ngo bashobore kwegera ahari umugisha, bashobore kwegera kandi bongere gusangira n'umwami. Yesu arifuza gusangira nawe, ariko nukumwemerera kugira ngo agukize ico kintu cyaco cose. Data wa twese uri mu ijuru, Data wa twese uri mu ijuru, turagushima ko ubushobozi bwawe buri hano, turagushima ko ubushobozi bwawe buri hano, turagushima ko uri kuragendagenda Mana, turagushima ko uri hano hantu. Bano bantu Mana ni wewe bongeye kwereka ibibazo vyabo. Turagushima kuri Imana ukiza ingwara iyo ariyo yose, kuko ku musaraba wavuze ngo birarangiye. Nico gituma turakankamiye, turirukanye ingwara iyo ariyo yose mu izina rya Yesu Kristo. Yongera ihunge abagwaye mwami mu mutwe, abagwaye mu mugongo, abagwaye mu nda, mu maguru, mu maraso, ingwara iyo ariyo yose nivyo bavyarananiye mwami abaganga. Mu izina rya Yesu turasavye ikiganza cawe Mana
congere kibakoreko mu izina rya Yesu Kristo. Bongere kumva Mana, bongera gukira. Kandi Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko wumva, turagushimiye ko ubikoze. Abari bafise Mana ubumuga ubwo ari bwo bwose, turagushimiye ko wavuze ijambo rimwe Mana. Iri jambo ryawe urivuge, wangwara we hunga mu izina rya Yesu. Imwe mumbi mu izina rya Yesu zongere guhunga. Kandi abantu bawe Mana bongere kwidegembya, bagukorere, bagushima kandi bagutazira. Ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo dusenzemwo, amen. Mwizere yuko mukize kandi mugendana n'amahoro y'Imana. Imana ibaha umugisha.